Kazoza FM. Be your own boss. Tubaramutse kandi twongere tubaha ikaze mu kiganiro nabacu ni kiganiro kibayagira ibijanye n'amagara meza yo mu mutwe. Linda Bushasha niwe muri kumwe kuri micro ni sinama DJ nyene nama ndi kumwe na Alain Joseph Hatungimana ndakuramukije Linda. Aho hanze wasize bimeze neza. Ni impore n'akavu. Nakazuba cyane nakavura kari ko karagwa. Nibaza ko hari igicu. Nuko rero ni ikiganiro nabacu kandi muri ko murakurikirana kwijana gatatu n'ibice bitatu mu binga bw'ivyuma ni King Leandre ariko aratuma amajwi abashikira mu gihe ku rubuga rwacu rwa Facebook Kazoza FM muri ko muradukurikirana aho nyene ikibiriraho tubifashijemwo na Akimana Lies. Reka rero muri kano kanya kumbure tumira mate hanyuma tugaruke tubabwira ico tuza kuba tuyaga ko kuri uno munsi. Turi mu kiganiro nabacu. Nuko rero mu kiganiro nabacu cyo kuno munsi turaza kuba turabira hamwe ibijanye n'indwara yakabonge mbega ishobora gute konona amagara yo mu mutwe. Akabonge niki gategwa niki ibyo byose ni muri kino kiganiro ibiharuro byifashe gutega ala ego mu muryango mpuzamakungu jejwe amagara y'abantu OMS baratubwira yuko ibice bitatu n'ivy'ijana 8 by'abanyagihugu bashobora kwandura indwara y'akabonge muri baratubwira yuko ibice 5 kwijana ari abakuze hanyuma ibice 5 n'ivy'ijana 7 by'abana nabo barashobora kwandura n'akabonge magabo muri rusange baratubwira yuko ibi miliyoni 280 by'abantu baba kuri nosi barashobora kuba bagendana indwara y'akabonge. Urakoze cyane kumbure reka ucugira kutwakirira abashitsi turi kumwe mu kiganiro nabacu cyo kuri uno munsi. Ego kuri uno munsi mu kiganiro nabacu turi kumwe n'abashitsi babiri ndetse biteka kuko niteka duteye kugira ngo tubane muri kino kiganiro mpere ku mukenyezi turi kumwe na Ange Chanel Ngabiri ndakuramukije ndagwana ikaze amahoro cyane kandi murakoze ego turi kumwe kandi na Zeno Kwizera no muhinga yanonosoye ivy'inyifato n'imibereho turakuramukije Zeno ndabashimiye cyane tugwana ikaze mu kiganiro murakoze ego aba nibo bashitsi tuba kumwe muri kino kiganiro kugira ngo duce bisha kuri indwara y'akabonge ndetse duhere kuri Ange. Ego indwara y'akabonge ni indwara ibaho je narayibayemwo bon novuga ko bivunye ku bihe bigoye cyane mba narabayemwo bitewe n'ubupfuvyi bitewe no kuba mu miryango itandukanye kuba uri imfuvyi ntiba vyoroshe kuba mu miryango biragoye ntuwigera ubushimishwa ngira ngo nuko baba bagufashe kandi nabo nyene ntigera babashimishwa nkuko uri nk'umwana wabo donc biragoye rero ni indwara nabayemwo ni indwara sinzi ko nosobanura icari ico ngira ngo muraza kubivuga mwebwe kumbure utubwire ibihe wabayemwo byatumye ushikaho ugira indwara y'akabonge hanyuma umuhinga araza kudusigurira kumbura ibimenyetso bimwe bimwe bivanye kumbure n'ivyo waciyemwo hamwe n'ibindi byo biranga iyo ndwara. Nayiciyemwo mpejeje amashuri yisumbuye nararonse ahantu nkora nari mfise akazi mugabo nkongera nkiga université donc niga kaminuza nkora donc niga kaminuza ku Mutaga kandi nkakora ku Mutaga nyene donc pendant la journée niko novita mu gifaransa rero novuga ko nararonse ibikorwa birenze donc sinaronka umwanya wo kuruhuka sinaronka umwanya wo gufungura biteranijwe na vya bintu by'ububabare ubusanzwe ubayemwo kuva mu buto bwawe birakorana ego kumbure dushimikire cyane mu buto abariko baratwumvira ngira ngo bakeneye kumenya mbega ibihe sesereza mutima Ange Chanel yabayemwo nibihe byamutumye agwa mu kabonge. Ahanini akabonge katewe novuga ngo kaseruwe n'ivyo bikorwa nari ndiko ndakora nkiri umwana n'ivyo nari umwana nk'abandi bana abavyeyi banje barapfa bapfuye bose niho namenya ko papa wanje atari we papa wanje ko mfise undi mu papa ntivyari vyoroshe mubona nuwo wita ko yamvyaye na vine vyarangoye
novuga ko ako kazi nakora uwo mubabaro narawugumanye n'ivy'ukuri byo mwise ngo biseseza mutima. kumbure Ange Chanel muri ko mubica hejuru abantu baripfuza kumva Ange Chanel uratubwiye yuko abavyeyi bawe boba barapfuye wari ukiri umwana cyane bapfuye ukivuka ukimenya yuko abakureza atari bo bavyeyi bawe bavyifashemwo gute byabandanije gute mu yandi majambo ubahe igishinga ntahe c'ivyo wabayemwo uyumvira ko bishobora kuba byaragize impact muri uko kuvyura ko kabonge muri wewe. Nabuze mama wanje afite imyaka 10 après imyaka ngira ngo nk'itatu canke 2 papa nawe arafa ariko apfa nawe nyene atameze neza donc relation yanje nawe yari yamaze kuba nabi kuva mama wanje yitaba umuremyi nibaza ko nawe nyene yahuye n'ivyo twovuga ngo nakabonge umva gupfakara ntibiba vyoroshe hanyuma uko yamfata kutari kwiza je sinarinzi ko biriko biva kumbure ko ntari umwana wiwe. Yagufata gute? Navuga ko harimwo gukara kurenza urugero gukubitwa birenze urugero abo twabana bari bazi ko ndi umwana kubitwa vyoroshe kandi birenze umuvyeyi wanje yari umusirikare gukubitwa ceinture y'igisoda ngira murabizi ko atari ikintu coroshe ni ceinture nini ni ceinture ibari nini kuryamye hasi ugakubitwa nuko gukubitwa deja kuri nibaza ko kuri mu bintu vyansesereje cyane iyo bantu ariko baravuga ivya stress canke mpora nibaza ko je nagize stress kuva mfite imyaka 10 iyo bariko barasobanura abajejwe ivy'imfato basobanura ico stress je ndavye ryari iyo nyifato nayigize canke iyo ngwara nayikoze novuga ngo vyatangiye kuva mfite imyaka 10 murumva ko ni kare cane gose rero iyo myaka 10 uko biriko nubwo ntibuka neza ivyo nabamwo nibaze ko nakabonge kaba karimo rero umuvyeyi wanje aragera hafa mfite imyaka 12 papa ndibuka turi mu rubanza rwo kuca ku mazi niho aba kote ya papa yasobanura kwa kundi baravuga ati uyu muntu apfuye asize abana bangira babashaka kugira abafise amadeni baziba gavuga ati asize umwana umwe twavukana turi babiri ico deja iri shock ya mbere numvise ati waciye wumva directement ko atari wewe asize uya yaciye abivuga yavuze ati asize umwana umwe naka nikivyagwa ngabire en Chanel nibaza ko aonye yari nk'isi inguyeko kwibaza donc izankwa nizo sinakubitwa gahundi vya bintu vyose uyu muntu s'umuvyeyi wanje numvise byarananiye kwakira byarananiye kwakira hanyuma umuryango kote y'umuvyeyi wanje wa mama ica novuga ngo yaradutwaye abatabana bamwe bazi iyo tugiye kuko yavuga ati aba bana tutabahongisha bazobatandukanye ariko vyaroyiye kuba twatandukanye nako nakabonge ko kuvana n'uwo muvukana mwakuranye yavutse ubona ubukunda ubukingira ntivyari vyoroshe ego ariko kuva ico gihe c'imyaka 12 kuduga aho abavyeyi donc papi na mami bawe baciye bagutwara hoho ubuzima bwabandanije bumeze neza nta oya nukuri twatwawe na musaza wa mama adutwara mu ntara y'Ingozi twari dusanzwe tubangahe Bujumbura mu ikambi imwe kuko nabwe ko papa yari umusirikare hama twagiye mu yindi kambi kuko no monkra yadutwaye nawe yari umusirikare biva mu imiryango irashwana noneho bije no mu komanda y'amakambi umwe ati nsubiza umwana undi nawe atabana ni babiri sindabaguha ntivyari vyoroshe ivyo byose twarabibamwo twaratinya ko mutonya wanje baza kumwiba kandi koko baraza kuko bavuga ati twe tuje gutora umwana wacu twe twavyita kumwiba kuko mva natwe bari batwivye ego rero abantu twagiye kuba n'ukuri twabayeho ubuzima bubi bugoye mugabo turashimira uwo muntu yatutunze kuko yaduhaye ico yari afise ariko kuri twe bwari ubuzima busubiye hasi aho twe twari tugeze urugezo twe tubayemwo n'abavyeyi bacu tuca tubaho ubuzima bw'ubupfuvyi bugoye cane gose mugabo aruye kudutandukanya nduhira kuja mu wundi muryango mutonyi wanje nawe aja mu wundi muryango ntivyamumereye neza nawe nyene
ego umaze guheza amashuri aho watubwiye ati niga universite kandi nongera nkora niho natanguye kubona ko kumbure ari ikintu bya ibimenyetso byari ibyahe wavyibona ko gute ubuzima bugoye natanguye kubamwo aho hantu ngeze Ingozi niho numvise vy'ukuri cari c'ubupfuvyi kumenya kuri imfuvyi no kuvyakira biragoye cane gose kandi urumva no kumenya ko hari wundi mu papa uwoje ntaci yarantwaye ko ariko byanteye kugira umutima ugumye umutima kubera kwa muri kurarira imisi yose ubuka ko atavyeyi ufise harageze ahantu mvuga nta marira arangiranse sinshobora kurira cangira umutima w'igikoko umutima wibuye umutima ata kigumbagumba na kimwe civyiza ubufise rero mu nyuma ndaheza amashuri ndagaruka kwiga primaire ko niga muri primaire ndaheza secondaire mba mu muryango wanyakiriye wa nkunda ariko ngeze muri université biragorana kandi nayo maze kuba nko mu miryango ibiri ndushe cyane mu mutima kabonge kerekanwa n'uburuhe no kubura intérêt y'ubuzima no kudakunda ikintu kutakaza umunezero w'ubuzima kumva ko atacumaze cyo ni ikintu giteye ubwoba ni naho umuntu aruhira kiyahura cyangwa akagira ivyiyumviro je sinigeze nifuza kwiyahura kuko nari umukirisu ariko nasenga ngo Imana inyice ureka kuvyerekana gusa mugani ndani kari nari nzi ko numva nico ni kibazo umwe avuga ati byumvira ko ushaka cyane gose umaze kugera ahantu wumva ko isolution y'ikibazo ufise nuko wovaho nuko ubugeze kure rero je nk'umukirisi nari nzi ko ntakeneye kuja mu muriro kuko niyahuye nkabwira Imana ndagusavye umunsi mvyuke napfuye nk'uwo munsi batubwira ko bazodutwara Ingozi bahamagaye jewe nk'umwana mukuru barambwira bati tugira tugutware kandi hagiye umuntu umubwira iryo joro nayo ndasaba Imana ngo inyice nvyutse narababaye rero maze guheza university wisanze ukiri muzima cyane abandi isanga ari bazima bakanezega je narababaye cyane rero maze guheza university amashuri yisumbuye maze kuronka akazi vyarandemeye umva ka kazi karuhishije bwa buzima bugoye ndirihira university ndivuga ko nahembwe 60,000 wabishobora gute byari bigoye guhembwa 60,000 wiga Espoir d'Afrique muri ni université privée n'ukuri ntivyari bigoye ni université ifise ama horaire atandukanye n'ama horaire y'ayandi ma université ariko wari ukiba still muri wa muryango naye maze kuba mu miryango yindi ya kabiri ngana nza mfashe ngira nko wa gatatu donc urumva ntivyari vyoroshe akazi naye naronse umudirecteur mwiza ambwira ati umwanya uzo utari kuriga uzoze gukora kumva sinigeze nduhuka sinawa nafunguye ubuzima burandemere aho naba nategetswe gutwara umukate n'imiburiburi ya bus wa mukate na ryashuri bantu b'Imana aruye kubiheba vyose kwa naye namaze kurengekwa birenze ubwenge ego tugaruke kuri Zeno twumvirije iki gishinga ntaye ca Chanel yagarutse ku buzima yabayemwo akiri umwana kubura abavyeyi kutakirwa mu muryango mbega ku bwanyu nk'umuhinga tuvuze akabonge dutahure iki kugira ngo duheraho dutahure icari c'akabonge ubwa mbere nagomba nishimire Anje bon uri kwaravyumva uri kurabivuga atabibayemo we nyine arumva ko arusha arumva ko biremereye icambere ndagushimira nuko washoboye kwivyukiranya ukaba uno munsi uri umuntu wumva uti je ndi muzima mu gihe wigeze kuba ubabara uvyutse wikanguye wisanze uri muzima mugabo uno munsi ukavuga uti ndanezerewe kuba ndi muzima narazutse hanyuma ikindi kuba ushobora gutaramura umunwa ukabivuga mu gihe abenshi bazi ko kugwara ingwara yo mu mutwe ari nko kumenja uyigwaye ari ntabwa niyo nizindi nguvu nubundi bushobozi bigusaba kugira ngo wubahuke utaramura umunwa rero no kuvuga akamaro k'ibitwa turiko turavuga ubwa mbere ndugira kumenyesha abantu ko bibaho nkawe urumva uri cete gisomeka baravuga tujya naho mubona asa neza naho munameze kujya yarigeze kandi yaragwaye arabikira ale yaravuze ati mbega none akabonge ni iki ubwa mbere akabonge ni imwe mu ngwara zo mu mutwe abantu bagendana kenshi batazi kandi OMS ishira mu ngwara 11 zihanze isi muri iki kinjana ca 2021 bisigura ko
ariyo iri kwiratuma iruhande y'izindi ndwara zandukira nyinshi turiko turabona akabonge kari mu ndwara izo bariko baravuga zihanze isi abenshi rero bayigwaye batayizi bati indwara none y'akabonge ni iki ni indwara yo mu mutwe igaragarira kukumva umuntu afise umubabaro urenze agahinda umujinya no kutagira icyo anezererwa cyangwa ngo akunde aho rero bariko barabivuga bigaragara cyane byoroshe kuvuga uri kubivuga ufatiye ku bimenyetso kuko bavuga ko nta na rimwe umuntu atababara nta na rimwe umuntu adashavura nta na rimwe umuntu atumva aguwe nabi ariko nijyari buvuga ko by'ukuri afise akabonge kuko ubwire ko utubwire n'ibimenyetso baravuga yuko ivyo kugira ngo tubivuge no kuvuga ivyo bimenyetso turiko turavuga la tristesse umubabaro ako gahinda uko kumva atavyizigiro ufise babiraba guhera ku ndwi zibiri twese turabura abantu bagapfa bapfuye hari abo tuvuga ko ari intwari batarira hariho n'abandi barira uwo none atarira tuvuga ko ari intwari nijyari tuzovuga yuko ashobora kuba yaragwaye ni ukuvuga ko ajya kurira mu gihe bitari bikwiriye ko arira abandi baririye ku mpanda muga nyuma y'indwi zibiri niho agiye gutangura kurira rero muri ico gihe none niyarira aho azogeza ryari agaca abandaniriza ko bimwe twita ibisanzwe bigatinda bikahava umwe nawe atarira canke umwe twabona twita intwari uno munsi urumva ko atarize umenga n'uwo gukezwa mugabe nyuma y'indwi zibiri biragiye kubandanya uko rero duce tuza kubona hariho ibimenyetso ngaha bavuga hariho igitabo dufatira ko na cyane cyane mu vy'umwuga bukuraba mbega ivy'ingwara zo mu mutwe cyo twita DSM5 mbega babivuga ko iki baravuga ko ivyo bimenyetso nubwo twese tubigira mugabo baravuga ati hariho ibimenyetso 9 dutegerezwa kurabira ko n'imiburi 5 muri ivyo bikaza kutwereka ko uyo muntu yoba afise akabonge ubwa mbere icambere baravuga humeur depressive aho umuntu yamana ukugubwa nabi muri we tuvuze imera hari tukunda kuyibonera ko baravuga bakaraba mu maso akava ngo naka ngo arijiriwe naka aranabiwe umubajije acavuga ngo singuwe neza ngo numva umenga no jana nka koma induru nkavuze induru mugaba akumva ko niyo nduru atotara mu nwa ngo ayivuze akumva umenga yorira mugabo akumva moso zatokoroka uwo muntu rero aravyumva muri we natwebwe tumuravye tukamubona yuko vy'ukuri atameze neza ni handi ico turaba mbega imubaye ko ikiringo kinganiki baharura zandwe zibiri uyo muntu yama kubwira ko yumva umujinya yumva mu kanwa amate yakamye akumva muri we umenga nta kintu na kimwe kimuha umunezero afise hanyuma ikindi cya kabiri baravuga yuko habaho kugabanuka k'umunezero muri we bavuga ngo n'isukari ntisosa kiro cyose abonye umuntu atwenze akamwumvira ikigongo none nkujya twenze iki wewe utwenze ni ugwaye kuri we kuko niyumva ko hari ikintu na kimwe cotuma utwenga hanyuma uwo munezero yahora nezerezwa n'ibintu nimbara ama activity akavuga ati je ndagiye kuraba iki kintu kirampimbara ndaravye film ndagiye kumviriza kiginga ndagiye kuraba ndagiye ivyo ntakibikeneye nta kintu kimwe yumva muri we comuzanira umunezero hanyuma ibindi navyo hariho ugushira umunywera gutakaza ibiro cyangwa ukigugira ubuvyibuhe burenze mu mwanya muto umuntu kabona umenga bamupomporoye cyangwa no kabona umenga bamupomvye muri ico gihe uwo muntu nta regime ariko imutume yonda nta nico bamubwiye ngo aje kurya kugira ngo avyibuhe wewe abahinga batubwira yuko ivyo bimenyetso ushobora kuvyibona ko utazi ikintu na kimwe ahubwo mbere abari nyuma akaroba bikubona ko n'umuntu abikubwiye ugatangara hanyuma ari cyo twita trouble du sommeil guhungabana kwitiro kwawe kumbure ukagira byinshi iyo uryamye ukanyikigwa ukumva wo vyuye umutwe ngo vyuke ukumva umuntu ari kurakunyikiza naho ukaribura kopa ukama iminsi yose uri kuraviya uri kuraraba ko bworinda bwoca amasaha y'ijoro ikakubira rerere mu gihe abandi bari kuravuga ko amasaha yabaye makeyi hanyuma ikindi kimenyetso bavuga hariho ukubura amaragamo agitation ou ralentissement psychomoteur umuntu gasanga aguma yiruka aguma agira gutya ntashobora kwicara ngo agume hamwe mu kirundi hari abavuga gusotwa cyangwa naho ugasanga umuntu aho yicaye umenga yamase umenga bamushize ko kora uwo muntu ukiyumva uti none uyu muntu agiye ko ataguma hamwe none ujya muntu ko atava hajya ngo haguruke afise ingorane nke wewe umugabo mubajije akumva umenga nta n'insiguro afise yo bitangira kuko ntazi ico vyavuye ko hanyuma ikindi naco bavuga fatigue ou énergie perte de force
inertie aho umuntu yicaye usanga yigonye kwigonya urumva icyo ari cyo ugasanga umengana umufuko batoboye munsi wano umufuko urimo ibiharage cyangwa umuceri uwutoboye munsi ubona ko ugenda ugira gutya ugasanga umuntu yicaye arigonya ukabona ko atanga uvuna nkeyi afise muri we ukiyumva uti none ujya muntu ko yama acobewe yama ameze kujya ni kubera iki mugabo tugaca tugendereza urumva birabaye no munsi ntibisegura ko yafashwe n'agahinda ngo tuyifate gutyo mugabo mbega uwo muntu imuba ko gushika ryari haraheze indwi zibiri uwo muntu tuyimubonako kandi mu kiringo kimwe nimba ari mu gitondo muri ico gitondo ukabona yicaye hahandi asubiye kwifata kwa kundi rero abenshi ntitunamenye nuko banabigwaye kuko n'uwo mwanya wo kubaraba kenshi ntawo turonka ubibona n'uba akwitayeho abone yuko vy'ukuri ujya muntu hari cyahindutse kuri we hanyuma hari ikindi bavuga ngo sentiment de dévalorisation ou de culpabilité kumva atagaciro ufise ari handi umuntu avuga ati jewe numva nofuma mva none maze iki kuri iyi si naco ni Maria naco Maria abandi canke nawe ugasanga ni ikintu cabaye muri kahise akavuga ati kumbura nshobora kwandira bigizemo uruhara nico gituma ndiko ndaba muri ibi kubw'ivyo rero sinitahura n'abandi ntibantahura agaca yifata gutya akamayagiriza ko ibihe yaciyemwo nk'akaroro nk'abashashije ku nguvu barakunda kuvuga ugasanga bavuga ngo ni ngo si yandaye yanaka ngo ayo masaha yaravuye he ngo somwe yambara impenerezo ngo ahubwo bari banamutebeje ati ko bose bavuga gutyo hakaba hari saa 5 z'ijoro erega nishobora kuba naragize mu ruhara nice nabiteye rero nari nagiye kugirana ugasanga yashobajwe ku nguvu n'umuhungu witwa ko bakundana yagiye atanu waseze ati iyo ntajayo ugaca usanga rero kagahinda kamugumyemwo nawe nyirageze ko yicira urubanza kumva ko ari wabigize mu ruhara hariho rero ikindi cyo kuvuga ngo gutakaza ubushobozi bwo kwiyumvira canke gufata umwanya ngo ugire ico ukora ugiheze ico bavuga aptitude à penser ou à concentrer à la décision kumva ko wewe kwiyumvira ugategura ugafata ingingo uyo muntu ico afashe akagihereza ukana ko atanu umwanya ashobora kugihereza benshi rero ku kazi biratubako ugasanga twama turiko turatukwa twama turiko turahungabana batubwa ati iyo raporo iminsi yose we ntanike mukora ngo heze iminsi yose wa muri kuragenda turakubwira ivyo ukora ntubikora ugasanga wa muntu ntibazi ko agwaye mugari ko arasombra muri ya ngwara yiwe mugatuye ko atufise ivyo dukeneye turondera ivyo ari ikindi rero cyanyuma ico kwiyumvira gupfa pensée de mort uko kwiyumvira gupfa ni cyake ndavuga uti narababaye je narigeze kumva nopfa siniyahura mbaga nkumva kumenga nopfa no banduhutse abenshi rero bageze kuri ugo rugero novuga ko ariyo niveau novuga ya nyuma ni naco kimenyetso kigira 9 bavuga aho umuntu amaze kumva atagaciragira aho umuntu amaze kumva isukari tagisosa aho umuntu amaze kumva iminsi yose yanukiwe akama yijiriwe iminsi yose yumva ko atakintu kimwe cyo mutuma abaho kuko ubuzima rimwe buramuruhije abenshi rero baca barondera kubwiyaka gacumva yo kwiyahura hari abiyahuza imiti hari abiyahuza ibiziriko hari abiyahuza ivyo banywa mugaba kumva yuko yogerageza agapfa hakiri kare ivyo bintu bimuhanze mu bujije amahoro bimwishe akavavanura navyo akabikira urakoze cyane hariho ikintu wavuze mu ntango tugitangura ati akabonge ni ingwara yo mu mutwe bihuriye hehe kumengo ivyo bimenyetso byose nivyo bintu wavuze bikorana cyane cyane kumbure ku mutima ni ibintu umuntu adashobora kuca afatanya directement no mu mutwe bihurira hehe bihura gute bon nukuvuga ugerageje kuraba bavuga ko ibice 31 kwijana vy'ibituma iyo ngwara nivyo mu mutwe hanyuma akavuga ko ibice 69 kwijana ari ibimenyetso vyo ku mubiri mugabo mu bituma iyo ngwara ibaho baravuga ibintu bitatu baravuga yuko umuntu washobora kuyihabwa kubwa karonda heredité nimba hariho mubi wanyu hari wayigwaye kuba ufise mvuge ngo iki impengamiro ufise impengamiro nini ya gusumba uwo mu muryango wabo bitigeze kubaho yo kuyigwara hanyuma ikindi baravuga yuko habaho modification de la régulation des neurotransmetteurs imisemburo iri muri twebwe kuko umuntu bavuze ngo perturbation de l'humeur nuvuga ko hariho neurotransmetteurs ziguma zigira gutya zigerageza gufasha kugira ngo dustabilize iyo rero hagize izija hejuru y'izindi iyo perturbation ikaba nico gituma bavuga ko ushobora kurwara utanabizi ico vyavuyeko ikigira gatatu bavuga les facteurs psychosociaux tuvuze psychosociaux harimo psychologique
ubwa mbere hariho uko umuntu asanzwe afise cyo tita force de resilience ingene umuntu asanzwe yivyukiranya akahangana nibimugoye ivyo n'umuntu nakamikiwe hanyuma kandi n'ivyo yagiye arabamwe muri kahise kiwe nimba yarigeze guca mu mahohoterwa atandukanye nimba yarigeze kuba agirirwa de maltraitance mu muryango akiri umwana cyangwa akuze aho nimba ikibano abayemwo ari kibano naco nyene vy'ukuri gituma ahungabana muri we urumva ko uruhara rwo mu mutwe ari runini muri ivyo arico gituma bavuze ngo ni maladie mentale ibiza kugaragara biragaragarira ku mubiri byinshi mugabo umutwe cyane cyane niwo ukunda guhungabana gusumba ivyo bihimba bindi turiko turavuga. Urakoze cyane kumburereka mu buhinga bw'ivyuma batumirira amatega toyi turaza kugaruka tubibutsa ko turiko tuyaga ku ngwara yakabonge ukuntu imeze n'ukuntu ishobora guhungabanya amagara yo mu mutwe. Turi kumwe na Alain Joseph Atungimana abatumire bacu nabo ni Zeno Kwizera hamwe na Ange Chanel Ngabire. Nuko rero muri kino gice ca kabiri ca kino kiganiro umuhinga yatubwiye ibimenyetso yatubwiye ibituma umuntu ashobora kugwa mu ngwara y'akabonge mugabe kumbure atubwire mbega umuntu afite akabonge yofashwa gute. Umuntu yamaze kuja kugira iyo ngwara y'akabonge ubufasha akeneye buri mice itatu. Umuce wa mbere hari cyo twita le soutien psychosocial no kuvuga ubufasha ndemesho bwa hafi mu kibano kuko nababwiye ko uyo muntu ashobora kugwara iyo ngwara ntanamenye ko ayigwaye kuko atamenya n'ingene yaje muri uko kutitahura hariho rero icambere mu nkurikizi z'umuntu afise akabonge hariho ugutaza ahahagarara la désocialisation akabura ahantu afata ikibanza kuko urumva amaze kumera ugutandukanye nuko abandi bari nuko abandi bashaka icambere rero arakwiye abamwiyegereza le soutien kumuba hafi uko kumuba hafi no kuvuga we wamubonye twebwe uko mu bimugwaza mumvise ko les facteurs psychosociaux no mu bimukiza izo zirimwo uwo muntu kumuba hafi kumuremesha afise ikibazo kuko umaze kumutahura ko afise ikibazo uraza ukamutabariza ukamurangira aho yokwitura uyo muntu murumva yuko mu vyahora akeneye gukora ntavyo agikora ntavyo agacira gikora yahora ari umuntu arondera mugana kirondera urumva no kurya bikeneye mugabo baravuga yuko harimwo mbere no guhungabana ko gufungura kwiwe hari gihe batarya bakumva atakaye bago bafise uyo muntu utamwinginze ngo muhe ivyajya ntibikunda nigihe kandi akeneye kurya ibirenze kugira akayabago kenshi naho iyo bishitse akabishaka ntabibure naho nyine asubira guhungabana gusumba hanyuma kumwiyegereza kumuganiriza kumuba hafi no kumurangira aho yo kwitura acaza ubufasha bugira kabiri bavuga la psychothérapie gufashwa nabize ivy'inyifato no gufasha abahungabanijwe n'imisesereza mutima abo nabo no kuvuga barakoresha ubuhinga bwabo mbere abahinga baravuga yuko ubufasha buhabwa umuntu agwaye akabonge tuvuga ko ari ubufasha bufatiwe hamwe aho uko gufashanya mu kibano ugufashwa n'uwize ivy'inyifato hagaca hazamwo na traitement médicamenteux imiti ubwo bufasha rero baravuga yuko uwize ivy'inyifato arashobora gukoresha ico kiganiro ari cyo twita agir sur le changement de comportement uwo muntu kuma yumva ko abantu bamubereye nabi isi takimukunda nawe nyene yumva yopfa kuma imiti ntibibikuramwo mugabo kuganirizwa no muntu wize ivy'inyifato akamwereka yuko isi yose atari mbi kandi kazoza kiwe ari keza n'isi mukeneye nawe nyene acikeneye araheza gahinduka ahindutse bagaca bafatanya na ya miti ahabwa n'abantu kuko urumva hariho amaze kuja muri depression arakeneye antidepresseur arakeneye rero abaganga na cyane cyane abpsychiatre baca baheza bagafatira kuri vya bimenyetso n'ibipimo bashobora kugira bakamuha imiti bijanye hanyuma ya miti bijanye igafatanywa na kiganiro cy'abantu bize ivy'inyifato hanyuma ashitse muhira mu kibano akaronka abamuba hafi akamuganiriza akabona yuko vy'ukora ari abantu bamufitiye urukundo kumbura ngira ngo Chanel aja kutubwira mbega wewe kugira ngo bikunde asubire kuba umuntu muzima ahagarara bariko rabivuga we yafashijwe n'iki zoba ari zinambwe zitatu zatewe canke baronse imwe muri zo yavuze ngo yarasenga nuvuga ko mu rusengero n'ahantu hafasha kenshi kuko n'ahantu atamanza zishiribwaho
avuga ngo barushe n'abaremerewe n'imuzi wanje ndabaruhurire nawe afise umutwaro afise umubabaro agashika akava yatwenze kabiri urumva ko yabakizi uko biri kose rero novuga ko ubufasha bw'uwo muntu buri gutatu hariho ugufashwa mu kibano hanyuma hariho gufashwa n'abizi vy'inyifato no gufasha abahuye n'ibihe sesereza mutima hakabaho n'ubuvuzi bukoreshwa imiti ego none nagira ngo mbaze ubwo bufasha bubera rimwe ubwo bufasha no kuvuga novuga nti ubutangura nubwo mu kibano bwo kubona icabereye icakwiriye hanyuma bagaheza akamurangira aho yo kwitura na cyane cyane aho guhera hari abakunda guhera kwa muganga kumbure nimba dasinzira akavuga ati je cyo mutozitiro numva yaje kwa muganga hariho nabandi kubwimenyetso ushobora kuza bitandukanye bashobora guca kubizi vy'inyifato mugo bamaze gutangura ico gikorwa vyari vyiza ko fasha bujana umwe agahereza uwundi bagaheza bagafashanya kugira ngo buzuzanye aho yohera kwa muganga canke yohera kubizi vy'inyifato vyiza yohera kubizi vy'inyifato no vyinshi bigaragarira mu nyifato rero umuntu wize vy'inyifato bakaganira agaheza akabona naho iyo murungika ahariho ego aho Chanel wewe wabivuyemo gute jewe umuntu wa mbere yamfashije ari mama wacu yandeze niwe yagerageje kumbera nk'icirore anyereka ingene ngwaye kuko nkuko yabivuze ntibigera umenya kugwaye ntibazoba bahenda umuntu agwaye ntamenya na buhoro buhoro gusa arumva muri we kuya hari ikintu kitagenda kandi arazi kumenya yuko hariho igihe kimwe kera yararyohewe yari umuntu ameze hama ikindi gihe atiyazi cyo vyavuye ko atazi neza na hariho birahinduka buri umunezero je nanje ivyo byaranshikiye ndabona ko no simeze nk'abandi je simeze neza nk'ivyo byose yavuze igihe mfatwa niyo depression narungutse ibiro 18 mu mwaka umwe murumva ko ari ibintu biteye ubwoba na itiro nari mfise ntiryabaho kugira mvyuke vyaba ari ibintu refuge yanje yari itiro nibwo bwari ubuhungiro bwanje ikindi abantu twahora tubana numva ntabakunda numva muri ivyo bihe iyo ufise umuntu mukundana aba yaragowe niwe watewe nawe nuwo bakundana niwe muntu wa mbere wumva ukura kandi ubukeneye gukundwa biragoye kumva ukeneye gukundwa ugashunga gukunda ariko navyo reka ndabisobanura impamvu ugukunda muri uwo mwanya wabona kumengo ntumwitaho umuca inyuma ukunda abandi naho udukosa ntitushobora kubura utwo dukosa tugusarisha tutumva ngo uwo muntu wamukuraho burundu donc je nanje nafashijwe no mama wacu yambwira yatanga kuva kera ambwira kuva kindera ati urafise umutima tari mu muntu ndagusengera kugira ngo uhinduke imana zose je yandeze nk'imfuvyi yandeze ari conscient yuko ariko akora igikorwa c'Imana rero igihe cyose bimurenze je ntiyacantuka ahubwo yacaje gusenga acabwira imana mana wa mwana wama uho yasaze uho sinzi ivyo ari ivyo ngagacikoma yari umumama atibikamwo ibintu ntanzigo yagira yari umuntu ni ngabire ni ubuntu bw'Imana nagiriwe kuko murabizi kenshi yuko zikosa simisi yose umuntu akubwira ikosa ariko we yaraguhangara akakubwira tumva iki kintu wakoze sindagikunda shaka ushavure shaka urire biragusha mbwa ibintu ntavyo nemeye bigace bituma nanje sigara ndiyumvira hama ukakwanashira no kumunzana be ibintu avuze afise rezo ukumva ko hari ahantu ugwaye na cyane cyane ko bayakubwiye igituma akubwiye rero mazi kumenya ko ngwaye warabyemeye akibikubwira oya twaca tuja mu ntambara namara iminsi 3 ntamuvugisha agaca mbwa ati sawa nta kibazo ndakurindira umunsi uzogarukira umunsi uzosubira kumvugisha umunsi uzosubira kumvugisha kuko wohejeje kubimbwira byaba bihetse yaba ruhutse nanje nkaja ntangora rero urundi rugamba ntivyari vyoroshe hanyuma unabwiye ko yambwira ukomeze hanyuma ndibuka ko hari n'umuntu rero we nawe yamufashije kumubwira ati ujya mwana waje ndamwitegereza afise akabonge we yarazi ko ubupfuvyi bwambabaje mbwa ntiyarazi ko ari ingwara yari umuntu yari yarabaye iburaya arambwira ati aramubwira mama wacu ambwira ati je narabaye iburaya narakoze ubuzi bwose ati nda zose nakoroye mu buzima bwanje bwari imisi nari ndi depressive nari mfise akabonga ati rero ujya mwana wawe ndamuravye arafise ibimenyetso vy'akabonga urumva cakibana akibimbwira nkivyumva ndabona ashavuye navuze nti bariko banyagiriza ko nasaze jewe numva ari ndabona numva ari ingwara zo mu bazungu navuga no ni ingwara zo mu bazungu ibintu ntavyo ngwaye kandi nkumva umengo
depression mengura sazi mengura umusazi donc na nico gituma abantu batavyakira vyoroshe ukumva mu kirundi bavuga depression mbwa akabonge ni jambo ritaza cyane mu minwa y'abanyabujumbu jeje naciye nja kuri internet kwera aho nakora yari nka cyber ndasoma ibimenyetso vyose sanga ibimenyetso vyose avuze ndabifise kiretse bibiri byari byinshi kurusha ivya 9 kiretse bibiri kico ntari mfise sinari muri asile psychiatrique sinari kwa rojante icya kabiri je sinayifise umugambi wo kwiyahura nivyo vyonyene mugabo waragira ivyiyumviro vyuko kwipfira mugabo ivyiyumviro vyuko nipfira byari vyabaye imbere gato byari bisa n'ibyaheze biriko birahera ico nakigize kubera numva umengo ndashaka simpure n'ico kintu ngira mpure naco biranka kuhangara ibibazo ufise kumva ukwinyegeza ubihunga kandi ahantu babihungira nta handi ni mu rupfu kuko ubuzi kudazokira ntubuzi neza rero kindi kintu cyamfashije kwabaye gusenga yego gusenga umuntu agiye kugenda ahantu ndavuga nje ngafata umwanya w'amasengesho ko ndumva hongira nsare numva narabaye ikintu mu mutwe warabanje ko urakira ingwara yawe uravuga ati jewe ko mfise ingwara unamenye ko ngwaye ndakeneye umuti kumbure ko Imana yarico yokora nukuri Imana yaranyumviye ko yarabonye volonté yanje yarabonye gushaka kwanje ivyo bintu vyo kugwara gutyo utifuje utamaze uramenya ko ugwaye ukavyakira hamukifuza kubivamo je muri etape yo kwipfuza kwivamo nigikico binsabiki ndemera ntangico kiguzi mugabo nkire nongere kumera neza naho nari maze ko nako bishoboka nire nahura n'umuntu w'umupasteur arambwira ati urafise ingorane nini aradoma kurutoka ahantu mbabaye none namenye kandi nishwe nibi nuko naciye ntangura kubohoka nuko novyita no kubohoka vraiment kuko mbega nyene reka ngaruke ngaha ku muhinga atubwiye yuko nivyo yarakiriye ingwara hanyuma arumva ko ashaka kwivamo araja kurondera umuti mbega abahinga b'inyifato bakorana gute n'aba bafise bakoresha ukwemera kwabo mu kuvura ibikomere nsesereza mutima ale iyo anatomboye akamenya ko agwaye iyo ni intambwe ya mbere ikomeye kuko urumva ingwara umaze kuyibona ukabona ko ariyo habasigaye kuyemera accepter la maladie hanyuma vivre positivement rero uyu amaze kuba asenga akaba yumva ko yafashe kuko uwatandukanye n'ugomba kwiyahura uwasenga arakeneye ubufasha kaburonkera umuherekereza aho nyene yagiye aho nyene ukamwakompanya muri uko kwizera kwiwe utamuvuguruza mugabo umwereka umujana aho mukiza gusumba urumva ko yaciye agenda avuga ati igiguzi cyose vyonsaba noheza nka kirongo acahura n'umukozi w'Imana urumva umukozi w'Imana ari ama competence bafise d'accompagnement bakoresha ariyo yamufashije kubw'inguvu zawe kuko mu byo dusaba umuntu amaze kumenya ko gwayo ngwara ubwa mbere ariho ukwinanata agakoresha inguvu ziwe akumva nako afise ugushaka gukira iyo volonté nituma umuntu akira twebwe rero cyo tumufasha mu gihe ari usenga turaza tukamuakompanya muri uko gusenga ko tukamuherekerezayo mugatuka kuko hari abasenga bakizera n'ibirengeye ivyo akaba ari ku muti agaca wuheba ngo yumvise ngo ari umukozi w'Imana yamubwiye ngo azoca akira ejo rero akazoca asubira kugaruka yararemvye nuvuga ko ubufasha bw'abakozi b'Imana burahari mugo n'ubufasha bw'abahinga nabwo burahari burafasha nuvuga ko dushobora gufashanya iyo accompagnement kakunda yego muri kano kanya rero kumbure abipfuza kutwakura murashaka kutwakura kuri 72 24 24 canke 62 ufise ikibazo wifuza kubaza ariko hagati aho reka nkuko twama tubigenza tubahe ibibazo mushobora kutwakura mwifuza gushobora kwishura kugira ngo mutsindire ubushimwe butandukanye ikibazo ca mbere akabonge niki babisiguye nimba twatanguranye iki ni kibazo coroshe cyane kugira ngo mwiyorere ubushimwe bwanyu ikibazo ca kabiri mutubwire ibimenyetso bitatu vyerekana yuko umuntu agendana akabonge ikibazo ca gatatu bavuze yuko ubufasha buhabwa umuntu yagize akabonge ari ubwahe babivuze mu mice itatu mutubwira nyene iyo mice itatu mutwakura rero kuri 72 23 23 na 62 Chanel umengo hari cyo wifuza kuvuga yego nari ngomba kunganira zeno yuko umuntu wese afise iyo kumbure reka twakire kwanza umuntu wanyu ku murongo alo mahoro na mahoro
Niwe yitwaye mu Kigobe. Emma Yego. ego Emma ni ikibazo ufise ubaza Ndashaka kwishura. ikibazo cyahe Ndashaka kwibaza nka bitatu. Cyambere akabonge. ubyishura byose icyarimwe Yego. okay Akabonge. Ni ingwara yo mu mutwe. Umuntu agenda natatu. Cya kabiri ubufasha umuntu bamuha. bihinge gato icambere yagitoye ga zeno icambere kirakunaniye gira ku ca kabiri twumve Yake ifite cy'ubufasha. Cyambere no gufashwa no wize iby'inyifato. Cya kabiri ubufashwa bwo mu kibano. Atatu ubufasha bw'imiti yo kwa muganga. yagitoye ico uragitoye ikindi c'ibimenyetso Ibimenyetso. Cyambere no kumva atagaciro ufite. Cya kabiri icya kabiri guhungabana kw'itiro. Icya gatatu kugabanuka k'umunezero. yabitoye uratoye bibiri kuri bitatu urakoze Sawa. inimero zawe Sasande. Nafuse nkani. Beti gatorotse. urakoze cyane Bana. nuko rero tubandanya twakira abandi bifuza kutwakura kuri 72 23 23 23 canke 62 24 24 undi munywanyi ku murongo allo ego ni bande mutwakuye muri Nduwimana Deo abakuye ndi mukinanira. Deo mukinanira ni impore Ego turashimye namwe. ni sawa ni kibazo baza canke ushaka kwishura Ushaka kwishura ku bibazo bitatu cy'akabonge. Akabonge ni ingwara ifatira mu mutwe. Hakaba no kwiyumvira cyane uburyo ubayemwo. wajeje urasubire twakure yavuye no ku murongo aza yavuye ku murongo Deo hariya mukinanira kumburereka twakira undi munywanyi ku murongo allo ni sawa ni sawa narifise Sandrine kumusaga Sandrine kumusaga yego nafise ikibazo jewe yego ndagendana ingwara yo mu mutwe hari abantu bampenze bampaye yayura mutwe birandarura umutwe rero birantakaza ubwenge yego none wabimenye gute kugendana ingwara yo mu mutwe kubera ndakunda kuyumvira cyane kandi ndakunda kuyumvira bikaca bintakaza ubwenge none wari wifuza ko bigenda gute nifuza ko ndangira umuti okay kumburereka uno muhinga mu by'inyifato araza kuba akwishura yego Sandrine kumusaga ati jere kandi byivugire yuko ingwara yo mu mutwe shobora kuba ndayigendana reka kumbure tumuha nimero za telefone Sandrine ashobora kuba yo kwakura ko kugira ngo bagire ico bamufashije 68 amajana 7 ijana na rimwe Sandrine uzokwakure kuri 68 amajana 7 ijana na rimwe uwundi munywanyi ku murongo allo oui namahoro muri bande mutwakuye muri he Jean Dodier mu Kanyosha. Ego Jean Dodier ni kibazo Angomba kwishura. Ngomba kwishura akabonge icarico. Ninga yatubwiye ko akabonge ari imwe mu ngwara yo mu mutwe. Igaragarira mu kumva akababaro ishavu akabonge akumva ko atabuzima afise. Yabitoye ga muhinga wagerageje duhe nimero zawe za telefone Jean Dodi 61 61 97 97
719. 719. Yego. Urakoze cyane. Naye murakoze. Kumbure ndabona ko n'umwanya uriko uraturega reka tugaruke muri studio. Madame Chanel twari twamu ego murakoze cyane. Icyo nashaka kunganira ko zeno nuko umuntu yoba afise iyo ngwara amaze kuyimenya akwiye kumenya ko niwe afise urufunguruzo gukira kwiwe we wenyene. Ndumva ngo ntushobora kwinjira mu mutima w'umuntu atakuguriye amarembo y'umutima ntibikunda. Naho umufasha ukamuha niyo miti ukagenda ukagirisha desintoxication kwa Roger Ntagarusa asubira muri Rochette. Rero ifo ko umuntu amenya ni urashaka gukira donc hageze kukira hageze kandi abantu bakagegeza kumutahura ntibabishemwo kwihuta cyane reka re kwikura muri ivyo bintu ko ndamaze kumva nk'uwo nari maze imisi nshinze intahe benshi barayibonye kuri YouTube namaze kumva abantu bayikoresha mu kubwira abantu biwabo bagwaye bati herabo nyarutsa rero gira ningoga nkangabira nico sikintu cyo ni kumuha umwanya kugerageza kumwumvisha ko bishoboka ko akira niwe ufise urufunguruzo umuntu wese bakamufasha kwifatira ingingo yego cyane mugaga menye neza ko gukira bukebuke gukira gose no kudakira biri mu minwe yiwe niwe abidesida donc uko gushaka kurafise kimazi kinini cyane mu mutima wiwe. Ego kumbure tugaruka dusa n'abasozera nyene kuri zeno mbega nigike nirihe jambo nyene wobwira abo bantu biyumvise ko ivyo bimenyetso kumbure ngira bariho bariko baratwumviriza ndetse n'imiryango yabo ifise abo bantu. Nuko tutashoboye kudondagura ko tuvuga imice y'intozi yakakabonge turiko turavuga hariho nk'ivyo usanga bishikira abafasoni bahije kwibaruka nk'abibarutse umwana wa mbere cyo twita depression postpartum aho usanga yumva umenga n'igihimba kimwe cy'umubiri kivuye muri we akumva nyene yumva gandariye uruzogi baciye cyane ugasanga yatwaye imbanyi batumvikana ko n'umugabo wiwe ugasanga vy'ukuri yifashe nk'isanganya akumva neza kwakira ico kintu ko chance hariho no kubigeme abaja mu butinyanka hariho icyo twita noze depression post menstruelle premenstruelle aho byukuri ajyama ubutinyanka bwabo bubabaza ku buryo bwuko yibutse ko azosubirayo akumva gahinda muri we kandi atari ikintu kizohagarara atazova ko azosubirayo nk'ico no kuvuga ari ivyo tutavuze muga hari ibimenyetso ubu twavuze hari abavyibona kuno munsi ejo murazi ko tubaho mu kwiyumanganya ngo bizohera sinoja kubivuga no banimenye inda no wangiye kwiyararaza muga wumve yuko uko bibandanya biza bikubako bakunda kuvuga ngo gasaho k'umucavu k'umwanda niko mwuga tuvuga ukuri kurakuzuza niko biza kumerera nabi rero no kuvuga no munsi twumve ko twahaguruka twe tukavuga ati ndafise ikibazo kandi ndakareba ukiva mu uko ngabiri yabivuze hanyuma yiture abashobora kumufasha bamwe bizi vy'inyifato no mu kibano duze tubagira inama bo turiko turabona batandukanye no twebwe tubagira inama tubereka aho kwitura nibaze ko araho norangiriza ndabashimire gose abatumire bacu zeno umuhinga mu vy'inyifato na Madame Chanel yari yaje kudushingira intahe yiwe nshimira kandi na mugenzanyi twari kumwe Alain Joseph atunga imana muri kino kiganiro na bacu kiganiro kibayagira ibijanye n'amagara meza yo mu mutwe Linda Bushasha Alain Joseph twariko turakibashikiriza mu buhinga bw'ivyuma King Leondre niwe ariko aratuma amajwi abashikira tubashimire rero tubaha irindi sango ku munsi wa gatatu ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM